Musiri Champion TV. You are my champion. Reka ndabaramutse nongera ndabipfuriza ibihe byiza ndabaramutse kandi ndabipfuriza ubuzima bwiza aho muherereye ndababwira ko ndabakunda cyane selector man in town wagwan manik kandi ndababwira ko ndabakunda umwanya ku mwanya umunsi ku wundi mbare kumwe namwe ndababwire ko Imana ibahezagire cyane kandi ndabaramutse again and again nkuko bisanzwe manime zibashirano indundi kasore basupu y'ubunyegeri nkuko bisanzwe nkaba ndi kumwe n'umutumire muramubona kameze neza. This is Musiri Champion TV on the real selector kandi ndabibutsa ko turi kumwe na DISARA ikigo gisanzwe kijejwe kufasha abantu bafise ubumuga bugiye butandukanye kandi dukorera mu Cibitoke ca Rugombo i Buganda. Ushaka kutwegera ashobora kutwegera kandi bikagenda neza. Musiri Champion TV on the real selector man kandi niramukirize umutumire kugira ngo tuze guhava tuganira. Uyu bamwita Geneviève niyo kwizera muramuzi yaririmbye indirimbo nyinshi yarakoze indirimbo ya mbere mwatanguye kumumenyera ko mu radio yatandukanye ganza mana iyo murayizi yakoze indirimbo mfise amahoro iyo murayizi yakoze iyindi ndirimbo rero igifise ubushashi moto bushasha aminduriye izina indirimbo akoze muri 2023 kandi rero kugira ngo duze guhava duca tuganira ibintu bimeze neza ndaje kugira ndamwakire kuri micro abaramutse murabona ko aberewe ameze fresh twenga babanze bakubone kwa ntubona ni sawa karibu cyane. Mahoro cyane umeze neza Yesu nashimwe amen amen niko bakunda kubivuga umwami wacu ahabwa icyubahiro amen amen ashimwe cyane biragenda cyane hamandara mukija bariko baradukurikira amahoro y'Imana bane nabo wari wambuze mugabo wakoze amakosa nari gutegerezwa kwivuga nta makosa nakoze kubera ko ibyawe ndabizi dukorane tuziranye wewe wankoreye amakosa ndakubaze nta muntu avugira izina uwundi ategerezwa baramuvugira ibyo byari by'inkumi za kera mugabo ubu byarahavuye kameme katolika yarakuye kirazira reka gushina je rero ntuzosubire kumvugira izina nzoza ndagivugira nta kibazo babwire mugabo ndazi ko babizi ko witwa Geneviève nari ndarisubiye ariko twagiye naje Shauri umuguruguru hama abatanzi izina nitwa niyo kwizera Geneviève nkaba ndi umuririmbyikazi wa gospel nkaba ndi n'umuvuga butumwa uri umuvuga butumwa urakoze cyane nanje ndakunda abavuga butumwa hama Geneviève ndagomba kwanza kugira ubanze umbarire iyi ndirimbo mpinduriye izina yaje gute muri wewe hama byarakoroheye kugira uyikore hama donc muri rusangi umaze kuyisohora ni giki wabonye gitandukanye n'izindi ndirimbo waba warakoze yava? Indirimbo ampinduriye izina kugira ndayikore byavanye n'ibihe bikominikana na mpwemu yera canke nivyo Imana yari yambwiye bituma inkora iyo ndirimbo bivanye n'amajambo arimwo naravye ivyo ndiko ndacamwo kuko urabizi yuko namankunda kubivuga kenshi iyo uri mu bihe kanaka umuntu wari we wese akwita izina yishakiye ariko iyo Imana iguhinduriye izina usanga na abantu bahindura izina ni nayo mpamvu nayiseti ampinduriye izina abaza gushaka kuyumviriza bose bazuje kuri YouTube yanje kuko hariho ahavuga ngo umuntu nze ya mbere ngo abanyitamba hejuru bamaramare si kuvuga yuko ngo nibajya abantu ngo baba bashwanye n'umuntu oya ariko ikiri muri bo imwe mu mbi ibosha niyo nabuze ati ni maramare ntabwo nabwiye abo bamvuga nabi cyangwa bagira iki oya ariko nabwiye umwasi wanje kuko nzi yuko ari satani. Urakoze cyane merci beaucoup haba kugira ngo wisange n'imiburi uririmba indirimbo za gospel byakuje mu gute donc kubera kutaririmba indirimbo zindi dusanze tumenyereye izi numvise noneho abantu benshi dukumaze gukorana ibiganiro bagize ngo ni indirimbo zisi uraza kumbwira wayi muziti zisi wayi uririmba indirimbo za gospel wabyisanzemo gute? Mbona ukuvuga yuko uko nabyisanzemwe umwe wese afise uko ahamagagwa so kuvuga yuko bajya nabo baririmba indirimbo z'isi nabo batabikunda umwe wese afise uko yahamagawe n'ingabire iri muri we kandi kugira ngo uje gukora ikintu kanaka bivana niki kurimo canke nivyo wakuze ubona ushaka wowe ririmba indirimbo z'isi bivanye n'ivyo ubona canke ukaririmba indirimbo za gospel dufate nk'akarorero jewe kuririmba indirimbo zihimbaza Imana
nuko akenshi hariho ibintu nagiye mbona abarushe abaremerewe abari mu byaha bagize iki numva mwe muyera nsunikira kubwira ubutumwa abantu biciye mu ndirimbo ndetse no gusigura kugira ngo kumbure abantu bahindukire bagaruke kuri Yesu. Urakoze cyane, merci beaucoup, Imana guhezagire. Hama ndagomba kugira ngo umbwire wowe ubahugeze hagati no kuba wokora indirimbo zihimbaza Imana no gukora indirimbo zisanzwe birashobora kwanka. Hari gihe vyogera ugasanga biranse bivanye na carrière urimo, ugasanga nk'ubu indirimbo uri kuraririmba gospel nta kantu biriko birakwinjiriza. Mugabo hakaba hari umuntu ukubwira ati ingukora indirimbo izi zimezuki zimwiti zisi bikakuzanira agafaranga, uhitamo iki muri ivyo bibiri? Mbona ukuvuga yuko nkaje we kubwanje ntabwo noshobora kugenda kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo utere intambwe ya mbere izindi ntambwe izoyitera, kandi iravuga yuko ngo mwitwararike ubwami bw'ijuru ibindi byose muzobironka nk'inyongera. Kugira ngo nkore indirimbo za gospel si kuvuga yuko hatariho ibindi nari gukora byari kunyinziriza amahera cyangwa ibiki, ariko bivanye nuko nzi uwo ndiko ndakorera uwo ari we n'ukuntu ntahura igikorwa, kubera ko akenshi iyo umuntu arushe canke aremerewe akumviriza nk'indirimbo kanaka bivanye n'amajambo arimwo, nkajewe kubwanje ntaratangura ibintu byo kuririmba narumva nduhutse mu mutima bivanye n'amajambo ari muri iyo ndirimbo, bica bikorana nuko ari impano yanje nkumva nanje no biririmba nkabicisha mu ndirimbo kugira ngo kumbure bishobore kuruhura imitima y'abaremerewe. Urakoze cyane. Hama kuki abandi baririmbye dusanzwe tubona wowe uracitwa amazina yawe, nubwo wambwiye ngo sinda yasubiremo uracitwa Geneviève niyo kwizera, kubera ko utahinduye iri zina ga Geneviève? Impamvu ntarihinduye no kuvuga ubwa mbere nkivuka mama yari yanyise ngo niyuhire niyo kwizera, ariko jewe maze gukura bivanye n'ibyo naza ndabona maze kubatizwa cyane yita niyo kwizera kuko nabonye iyo Mana ari yo kwizera. No kuvuga ngo Geneviève ni izina nahawe n'abavyeyi ndarikunda, niyo kwizera naryo niryo narose mbatizwa, sinshobora guhindura amazina yanje kuko ndayakunda. Ariko warahinduye izina wahawe n'umuvyeyi? Riga kurihindura umuvyeyi arakwita izina igiye washaka, ariko nawe mu gihe ubatije hariho amadini amwe yakubwira ati hitamwo izina ry'iwawe wishakira. Je nahisemo ko Imana ari yo kwizera kuko ni kenshi nagiye mbona imba hafi nabwo yigeze impemuka. Wayibonye n'amaso ikuri hafi? Asha hari gihe umuntu ashobora gushinga nta akavuga ngo je narabonye Imana canke narabonye iki, ukumva wowe nyene ubwawe womubwira ati hora ahubwo we nayo wabonye nije nayo. Mbo uri muri carrière bisaba yuko donc uracari mu rugendo bigusaba kuzogira mu bigero ukuba kugwawe. Ese hari intumbero ufise yuko uzohava wubaka urugo n'umugabo asanzwe, umugabo adakijico? Abuze umugabo adakijwe gute? Erega nukuvuga yuko nabajya bose tubona muri eglise si kuvuga ngo bose baba bakijijwe, kuko urusengero je ndarugereranya nk'urusenga, aba harimwo abadakijijwe hakaba harimwo n'abakijijwe, harimwo nukuvuga yuko hajya muri eglise mu bisanzwe umuntu aba yaraye gusambana aja muri eglise, umuntu aba yaraye gukora ibyo yishakira aja muri eglise, ariko nkaje wenyene ubwanje igihe hageze ko nja kubaka nzosenga Imana yo mwijuru, Imana nizompitiramwe. Ego koko Imana ntizova mu ijuru ngwiza imushoreye ngo ivuge ngo uwo niwe mugabo wawe, ariko yenyene irafise ukuntu izobigenza bivanye n'ibyo nzoba narasengeye, hanyuma imunzanire twibanire nta bindi. Urakoze cyane. Hama ndagomba kumenya donc ni giki ushobora kubwira intumbero, ngomba umbwira intumbero ufise muri iyi carrière yawe yo kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Ni yihe ntumbero ufise ushaka kuzogira ko muri kazoza? Okay, intumbero mfise kuzogera ko muri kazoza no kuvuga ndifuza kuzogenda mu mahanga yose ndiko mvugira Imana, mvuga hamina, haleluya. Iyo niyo ntumbero ya mbere, ibindi nabyo byose bisigaye byose ni inyongera. Iyo ni indoto mugabo se je sinumva ko ari intuze ko ari intumbero. Ni indoto. So kuvuga ngo ni indoto, no kuvuga ko biga byose twita indoto. Ni hangira umuntu aba yarihaye gushikako. Kubera ko no kuvuga yuko nimba Imana yaragusezeraniye ikintu kanaka kugira ngo uzogishikemo nawe utegerezwa gushiramo umwete, kuko na Bibiliya wibuke ko ibivuga ngo
ukwizera kutagira ibikorwa kubagufu kubagufu utegerezwa gusenga ukamenya ati muri kino gihe kugira ngo nzoshikire ca kintu Imana yasezeranira nitwara uku kugira ngo kumbere nzokigereko mbo mwisi nzima hari ubwoko bubiri bw'abantu baririmba indirimbo hariho abamwita ko baririmba indirimbo atari zo guhimbaza Imana donc indirimbo zo mwisi niko mubivuga n'abaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana urumva donc shaka ico ushobora kuba wobwira bajya abantu batari muri carrière yawe donc batari muri groupe yawe ico no kwita mu mugwi wawe usanzwe uprefera bo nukuvuga yuko sinovuga ngo ndabagayiye ngo ibyo bakora canke ibiki ni nka kujyanye ntushobora kubwira umuntu ngo kizwa ku nguvu ntibishoboka ariko mwe muyera wenyene ubwiwe ni wafise kumubwira ati ikintu uri kurakora sico uko muri kajya kanya bari karakora bijya bintu we wabona ko ari wo munezero wiwe akabona ariho novuga ko afitiye amahoro ni nka kujya udashobora kugenda kubwira imaraya ngo heba gusambana cyangwa ngo heba kwiba hariho n'uwo ushobora kuza kubwira ngo heba gusambana bivanye n'akarusho abona muri ibyo bintu akakubwira ati mbega jewe ninabireka uzohora undihira inzu cyangwa uzohora umparasiyo cyangwa uzohora umpibira urabitahura we ukavyumva ni ukuvuga yuko muri ico gihe novuga ati niyikomereze muri ibyo nyene yumva bimuha amahoro ariko igihe mwe muyera yamugendeye akabona yuko ibyo ari karagiramo atari byiza zohinduka urakoze cyane twigarimbo aminduriye izina inyuma yo kumva byinshi ndibaza abantu batahuye hari byinshi nari nkereye kuba no kubaza ariko ndibaza ko abantu batahuye kuvyo nariko ndakubaza hari benshi batari babizi noneho babironkeye ko bakaba babimenye hama twigaruke kuri ino ndirimbo aminduriye izina indirimbo yaje gute hama ugerageje kuraba uko washaka ko ishikira mu bantu niko vyagenze uko nashaka kishikira mu bantu nabwo ariko byagenze ariko uko byagenze kose ndabishimira Imana hamwe nashaka kigera yarahageze aho washaka yarahageze mbo hama washaka donc we muri make wari wifuza ko yogera he ibitagenze neza n'ivyahe ibyagenze neza n'ivyahe kuri no ndirimbo aminduriye izina nukuvuga yuko aho nashaka kigera ubwa mbere nashaka gukora video nziza kurusha ariko kubera ko bivanye n'uburyo bwabaye buke naciye ngerageza gukora nyene akantu nyene kari simple ariko n'amashusho nacabaye ego nacyo bibaye ariko nashaka byiza kurusha washaka gukoresha ama remix nawe nyene tuvyumva mugabo ni bo bizoza ni buke byose ni purampura gato karakura nyene ruba twizerera muri ibyo hama Imana igahezagira bikagenda neza na cyane mbo indirimbo irasohotse hirya no hino irikiravuza ino ndirimbo mbega ibintu nta courage biguha mbona ukuvuga nyene yuko ufite nk'iyo wumvise wakoze ikintu nk'abantu dufate 10 bakagishima akumva indirimbira irikiravuza nko ku maradiyo arenga 5 gutyo canke ayandi nyene urumva nyene uryohewe bikaguha ingufu zo kubandanya ukumva wokora ikindi gikorwa ciza kurusha kugira ngo kumbure kizoze kimeze neza kurusha cakindi indirimbo irasohotse ubu turiko turavugana igeze ku bantu bamaze kuyiraba ibihumbi 2 n'amajana hejuru commentaire ziramaze nubwo turabona ko donc ni chaîne ntirakwiza ibyo ushaka ariko donc commentaire ni nyinshi cyane harimo commentaire ziguca intege hariho commentaire zikwankuraje wewe ubifata gute iyo urose commentaire ziguca intege mu hajya neza muri YouTube nukuvuga yuko ibintu byose mu buzima nta kintu uzokwigera ukora ngo abantu bose bagishime ntibizoshoboka na Yesu ari umwana w'Imana nawe nyene yarabambwe nabo yaremye ku musaraba baramubamba ku giti baravuga ngo ibyakora sibyo rero ni umwana w'umuntu ikintu cyose uzokora ntuze wite kubaguca intege n'ibiki ariko wewe uze ukomeze ihangiro wowe nyene ubwawe wihaye kugerako merci beaucoup reka nagushimire cyane hama ndagomba kugira ngo kwanza uducishirizeho kuri no ndirimbo ampinduriye izina ni indirimbo benshi bamaze kuzukumva kandi ubona yuko iri kiraje mu mitwe y'abantu bivanye n'amaradio menshi ariko arayivutsa ariko ndagomba ngo ufate gaparti ka kabiri ugace ko gatonye hajya ahantu kugira ngo bahumvirize neza
ariko gamana n'ukuri numva ntari muri mudu yo kuririmba bihaga ariko nibo umuririmbyi none ntagenda ahari hose ashitse umuririmbyi mukunda kuvuga ngo umuririmbyi ni nk'umusirikare umupolisi n'umuntu yama yiteguye ahari hose avuga ati twagiye nitwagiye bashire ko bumve Geneviève numva ntari muri mudu ariko reka njije ko gatoyi ntakunye kubera ko bavuga ngo umusoda haterewe niho yitegurira kugwana urugamba niko bimeze iravuga ngo abanyitamba hejuru bamaramare kukuhora mpinduriye amazina aho naririye bakashimanga uhora haraje abamaramaze nahejeje Merci beaucoup urakoze cyane Imana igwezagire ama Geneviève ndagomba kwanza utubwire indirimbo zawe zose ni indirimbo zitatu indirimbo watanguriye ko 2021 ni indirimbo yitwa Ganzamana indirimbo wakoze 2022 indirimbo yitwa Fisa Amahoro tubwire kwereke hacamo ikiringo kingana nkuko umwaka wose indirimbo yindi itarasohoka no kuvuga yuko utanguye urugendo rwo kuririmba indirimbo z'Imana vraiment uhura nyene n'ibintu byinshi bitandukanye biguca intege ndetse wanashima hari n'igihe n'uburyo bubura kuba umuntu yatevye gukora ntibisigura yuko igikorwa aba canka atabagikunda ariko hari igihe nyene bivana n'uburyo buba bwabuze kubera ko abantu urabizi ko kuri isi tubayeho gutandukanye ariko nyene Imana iragerageza nyene ugasanga ikoresheje ibiti n'amabuye nyene ibintu bikagenda neza muri izi ndirimbo zose wakoze ni iyihe ndirimbo yoba yaragutwaye kwiyumvira cyane indirimbo yoba yarantwaye kwiyumvira cyane yakugoye yangoye haba muri production haba mu kwandika haba mu bindi bigiye bitandukanye muri promotion urumva yangoye ni ya mbere nahereye ko ijya Ganzamana 2021 gwari urugamba nyene rutoroshe aho harinze hahera n'umwaka wose atani ikintu nkoze kubera ko bivanye no kuntu nyene wasanga nitura abamenyesha amakuru batandukanye ugasanga nyene ariko ntubabeshere bariko barangara no ariko ntubabeshere nta mumenyesha amakuru agara ufite namwerega murafise ibibazo dufise nta kundi ishobora kubivuga namwe obate reka ndakubwiza ukuri none tutabeshanye tutagiye aho ngo tubeshanye nibyo c'est vrai urashobora udoke ko atakintu cyoroha urashobora kurondera umuntu bivanye n'akazi ashobora kuba arimo ugasanga ntimuhuje ugaca uvuga ngo aragara ariko bugiye tubamenyesha amakuru ntitugara ndaguhe nk'akarorero ufate nk'akarorero ashobora kuba uri ku radio umuntu akakurungikira linke akagusaba basiti mvugiriza indirimbo yanje ku radio basi rimwe gusa none gufata indirimbo kayivuza rimwe gusa niza ba Beyonce hari ubu urazivuza cyangwa ba Diamond mutaba muri ko muravuga ariko umwana w'igihugu w'u Burundi akagusaba ati basi ndagusabye rimwe gusa mvugiriza indirimbo kacusanga none wumva nkaho umugaye ko none oya sukumugara ko Geneviève donc hari gishobora kwakora nk'akarorero urampamagaye ndi kuri micro siko dukoresha ibintu dukoresheje reality siko donc uramamagaye nk'akarorero ndi ku radio urampaye akalinki c'est vrai cyangwa urambwiye ati mvugiriza indirimbo runaka siko ngomba kugira ngo ndakumvishe ko sukugara ahubwo hari gishobora gusanga arakaza cyo ndiko ndavugira abandi kuko jewe ntivyigera bimba ko ndazi ko ntavyo urambona kivyo bintu nta musi wari umuntu yoba ari kararaba iyi video aje muri commentaire avuga ati Bashiriya no jewe narakwandikiye uri kuri micro yego nta bubeshi burimo kandi aca mbeshyuza ati je narakwandikiye indirimbo yanje uranka kuyivuza uravyumva sasa rero abandi ndabatahura kubera iki ari ushobora gusanga arakatse ariko kandi nitiriwe turabijamo cyane kubera ko donc mugabo buri bimeze neza afite kuva 2021 iyi myaka yose ndibaza experience yari yongereye siko ngomba rero iyi myaka yose kuva 2021 kugira 2023 ngomba umbwire uri kuraraba kuvuga itangura kugeza iyi saha ni giki woshingira ntaho umuntu rero kamubwira ati usibye ko byangoye usibye ko byagenze kunuku ndashima tu iki kintu runaka
ikintu noshima banza ushime kwanza kubamenyanye n'indundi byose birashoboka ikintu noshi sawa okay hama icyo noshima ndashimiye abantu nyine basapotinze bakafasha indirimbo bakaza barazibuza ku maradiyo n'abankoresheje ibiganiro bitandukanye nawe wenda gushimiye merci beaucoup Imana ibaho umugisha bashishikare gufasha n'abandi nkuko bafashije kandi n'ubu rugendo ruracyari rurerure babandanye bakora Imana izobahezagira kuko umwana w'umuntu hajyanye ku mwana w'umuntu biragoye kugira ngo dushime ariko Imana yo mu ijuru yo nyene iramenya uko bigenza ntuzokorera iciza umuntu ngurindiriye ko ari wazogushimira oya ariko uzokora iciza uvuga ati ndagikoze kugira ngo Imana yo mu ijuru izomezagire muhezagirwe cyane urakoze cyane reka ndagushimire nibaza ariko ko n'ubundi munsi nagukenera kugira ngo ushike hano tuvugane doke bizogenda neza nta kibazo ndahari wakoze kwitaba